Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkulikije. Uyu munsi ni umunsi wahariwe iradiyo mu Burundi. Abanyagihugu bo muri Rutana na Makamba barakunda kumviriza amaradiyo, ariko batangaza ko batoroherwa no guhabwa ijambo muri ayo maradiyo. Iradiyo ubona n'agahambaye mu bantu no mu bihugu, cyane cyane ko zifasha mu gutsimbataza demokarasi, zigafasha abato n'abakuze. Nk'uyu munsi mu Burundi hari amaradiyo ashika 25 yitwa yuko avuga. Uyu ni umunyagihugu waba mu ntara ya Makamba mu manuko bw'Uburundi. Abantu bamaze guhitanwa na nyamugigima muri Turkiya na Syria bamaze kurenga 35,000, naho abantu batari munsi y'indwi batabawe uyu munsi kuwa mbere. Perezida wa Cameroon Paul Biya yahimbaje isabukuru y'imyaka 90 y'amavuko. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira umuja imukanya. Aya makuru tatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abantu bamaze guhitanwa na nyamugigima muri Turkiya bamaze kurenga 35,000, naho muri Syria bararenga 5,000. Eugene Mukankusi aratubwira ibindi kuri inkuru. Abatabazi muri Turkiya uyu munsi bakuye abantu benshi mu bisigazwa by'amazu ari bazima, kandi barimo gucukura kugira ngo bagere ku mukecuru, umubyeyi hamwe n'umukobwa we. Aba bose nabo mu muryango umwe. Ni nyuma y'icyumweru kimwe habaye umutingito w'isi ukaze mu mateka ya vuba. Uwo mutingito wabaye kuwa mbere w'icyumweru gishize muri Syria, wari kuri 7.8 ku gipimo cya Richter. Mu gihe icyizere cyo kubona abandi bantu ari bazima kigenda kigabanuka, umubare w'abantu bahitanywe n'uwo mutingito muri Turkiya no mu gihugu bituranye cya Syria wamaze kurenga 37,000, kandi birasa naho uzakomeza kuzamuka. Icyiciro cy'ubutabazi kirimo kurangira, hibandwe ku bikorwa byo gushaka amacumbi, ibiribwa n'amashuri. Byavuzwe n'umuyobozi mukuru w'ibijyanye n'ubutabazi wa ONU Martin Griffiths ubwo yari mu ruzinduko i Aleppo mu majyaruguru ya Syria kuri uyu wa mbere. Cyakora yabwiraga amatsinda ari mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Turkiya ahakiri abantu munsi y'ibisigazwa by'amazu. Urakoze Eugenie. Ubushinwa nabwo bwareze leta ya Amerika ko nayo nyene irungika imipira mu kirere cabwo, ivyo bita balloons, yo gusuma urusaku. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde. Ejo ku cyumweru ku itegeko rya President Joe Biden, indege y'intambara ya Amerika yahanuye ikindi kintu kitazwi hejuru y'ikiyaga cyitwa Huron, kiri hagati ya leta ya Michigan mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'intara ya Ontario ya Canada. Kibaye icya kane Amerika irashe mu gihe cy'iminsi 8. Pentagon, Minisiteri y'Ingabo za Amerika, ivuga ko ari ibintu byari bitarabaho mu bihe by'amahoro. Mu cyumweru gishize indege z'intambara za Amerika zashwanyagurije ibindi byogajuru bibiri hejuru ya leta ya Alaska mu majyaruguru y'igihugu no hejuru ya Canada. Nabyo Amerika ntirasobanura ibyo ari byo naho byaturutse. Mbere yabyo byatangiriye ku kibalo cy'Ubushinwa Amerika yahanuye ku itariki ya 4 y'uku kwezi, yavugaga ko cyayinekaga. Ubushinwa bwo bwemeza ko cyari ikibaro gikora ubushakashatsi bw'iteganyagihe cyayobeye hejuru y'Amerika. None uyu munsi Ubushinwa bwatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yohereje ibibaro byo kwineka birenga 10 mu kirere cyabwo kuva mu kwezi kwa mbere 2022. Amerika yahakanye ibirego by'Ubushinwa, ivuga ko bubeshya, ahubwo ko ari bwo bwonyine bufite ibibaro byinshi hejuru y'ibihugu byibura 40 byo ku migabane yose 5 y'isi. Perezida wa Cameroon Paul Biya yahimbaje isabukuru y'imyaka 90 y'amavuko. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Impirimbanyi Edith Kawala yari imbere y'imbaga y'abanyeshuri bakiriye perezida mushya Paul Biya ubwo yari mu ruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka 1984. Icyizere cyari cyose ko umuyobozi ukiri muto ashobora kuzazana umutekano na demokarasi mu gihugu kandi agasezerera ruswa. Nyuma y'imyaka 40, Biya, umuyobozi uruta abandi mu myaka ku isi, yujuje imyaka 90 y'amavuko uyu munsi kuwa mbere, ubwo yakataga gato nini cyane nk'uko asanzwe abigenza ku isabukuru ye. Edith Kawala wahanganye na Biya mu itora rya perezida ryo mu mwaka 2011 ntiyari mu birori.
hashize imyaka yararetse gushyigikira Biya mu gihe ubukungu bwahagaze hamwe, amajwi y'abatavuga rumwe nawe yacecekeshejwe, kandi igihugu gicukura peteroli nyinshi gituwe na miliyoni 27 z'abantu kikaba cyaraciwemo ibice n'abitandukanyije bishe abantu ibihumbi n'ibitero bya Boko Haram mu majyaruguru. Kawara, impirimbanyi ya sosiyete sivile, avuga ko ku myaka 90 Biya yagombye kuba akina n'abuzukuru be. Ati tubayeho mu rugomo ku buyobozi bw'igitugu. Imyaka irenga 40 urugomo rwagiye rurushaho kwiyongera no gukara. Iyo myaka 40 yashubije Kameruni inyuma cyane. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirindi na Jean Mukankusi yadushikirije. Tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Mu Rwanda abakorera muri Gakinjiro ka Gisozi mu gisagara ca Kigali ntibavuga rumwe ku coba cateye umuriro waraye ugeramiye aho bakorera ukanonona ibikoresho vyabo vyinshi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kabuye. Ni inkongi y'umuriro polisi y'u Rwanda yatangaje ko yatangiye saa 4 z'ijoro ku Cyumweru. Ijwi ry'Amerika ryahageze mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, imodoka za polisi zishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro z'igihari. Nubwo umuriro wari wazimye, imyotsi yari igicumba. Igice kibasiwe ni cyari imashini zibaza ndetse n'imbaho. Abari bahafite imitungo bari bahari bashakisha icyaba cyarokotse, nubwo bisa nkaho ari ntabyo. Mashini ubwazo zihagaze miliyoni hafi 60. Imbaho zirimo zihagaze zene miliyoni nk'umunani cyangwa 7. Business yose wakora yabaga turutse ahangaha. Sinzi uburyo turi bwabyifata. Ntago navuga ngo tugiye kubaho neza n'ubuzima bubi. Twahombye amafaranga ari hejuru ya miliyoni 80. Nta silence dufite rwose, turahombye, ntago tuzi ko tuzabigenza. Twebwe by'umwihariko muri atelier yacu nta kintu na kimwe twaramiye. Cyananiye kubivuga. Nananiwe kwihangana ko ibyo byari binungiye umuryango. Gusa hari abandi bakemanga iby'umuriro ariho bahera basaba iperereza. Twavuga ko hakwiriye gukorwa iperereza kuko kugeza n'ubu ntago turamenya icyateye iyi nkongi y'umuriro. Byaba byiza rero bagiye badufasha bagakora iperereza tukamenya n'icyavuye mu iperereza, kuko urabona twahombye ibintu byinshi cyane. Buri gihe aha hantu ubona hariya hahiye urahabona, ruguru habanje gushya, hose ni ahantu hagenda gashya tukimuka tukajya gukorera ahandi. Hano harimo abantu bamaze guhisha bimuka nk'inshuro 4 bahomba bimwe bakongera, niba ari banki agana akayigana akamugurira. Aka Gakinjiro ka Gisozi gakunze kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 2021 nabwo habaye iyi nkongi, hangirika ibikoresho byinshi. Imyaka 2 imbere yaho mu kwezi kwa 6 2019 naho habaye inkongi yangije byinshi. Izi nkongi zigenda zikurikirana buri mwaka nizo zatumye bamwe mu baturage bagaragaza urujijo, kandi baruhuriweho n'umuyobozi w'ishyirahamwe ryabo Tade Twagirayezu. Inkongi twibasira nijoro dukwiye kubyibazaho, nanjye nimaze kubyibazaho inshuro nyinshi, kuko niba tumaze guhisha inshuro 2 nijoro nta bantu barimo gukora, nta mashanyarazi, nta mashini ziri kwaka, ugasanga buri munsi izo nkongi ziraba kandi zikabera ku isaha imwe. Ntabwo nabyo wabura kubitekerezaho, usibye ko ko tabiha agaciro uyu munsi ko ntawe wafashe. Uyu munsi turavuga ko ari amakuru siri ku y'imiriro yagize ikibazo, ariko nanone ukurikije uko ibintu bigenda bigaruka kandi bikisubiramo, nanone ntabwo wabura gutekereza ibindi. Kugeza umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera avuga ko bataramenya icyateye iyi nkongi. Gusa uyu muyobozi akavuga ko impungenge bakorera mu Gakinjiro ka Gisozi bafite ko haba hari ikihishe inyuma y'iyi nkongi nta shingiro zifite. Oya, ibyo ni ugukeka gusa, ariko barabizi yuko hari ahantu iyo bwije bahafunga mu masaha 12. Ibyo barabizi. Icya kabiri barabizi ko hari abazamu bishyurwa n'abo bantu n'amashyirahamwe. Tekereza ko hari ubwihishe inyuma, ntabwo ari byo, ntabyo twari twabona. Polisi iravuga ko kugeza ubu bataramara kubarura ibyangijwe n'iyi nkongi kuko iperereza rigikomeje. Ariko Bwana Twagirayezu Tade uhagarariye ishyirahamwe ry'abakorera muri aka Gakinjiro avuga ko bamaze kumenya ko hahiye amatoriye 10 yarimo ibikoresho byinshi. Twagirayezu akumvikanisha ko kugeza uyu imibare y'agateganyo bafite igaragaza ko ibyangiritse bigeze muri miliyari 1 mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu muyobozi avuga ko inyubako zaha mu Gakinjiro ziba zifite ubwishingizi, ariko hari bamwe mu bazikoreramo baba batabufite. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
ijwi ry'Amerika irizihiza umunsi mpuzamahanga wa radiyo. ni uburyo bwo guha agaciro uruhare radiyo ifite mu guha ijambo buri wese, guhugura no kugeza amakuru ku bantu bose ku isi. radiyo ni kimwe mu bitangazamakuru byizewe kandi bikoreshwa cyane ku isi. ifasha guteza imbere ibitekerezo n'ibiganiro bitaziguye no guhindura ibyiyumviro. ijwi ry'Amerika ifite ishema ryo kuba muri urwo rugamba. insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni radiyo n'amahoro. ishyira imbere ububasha bwa radiyo bwo gufasha abantu gucisha make mu bihe by'amakimbirane no guharanira amahoro. muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika. mu Burundi abanyagihugu cane cane abo mu ntara ya Rutana na Makamba barakunda kumviriza amaradiyo yamara nk'uko bisiguriye ijwi ry'Amerika ntiboroherwa no kuyafatamwo ijambo, kandi barifuza ko ibiganiro amaradiyo bashikiriza vyoba bihuye n'ubuzima barimwo kugira ngo bigire ico bibamariye mu iterambere. ni inkuru ijwi ry'Amerika ifatanije n'abanywanyi yayo tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thierry Ndashimiye. igitigiri c'amaradiyo ari mu Burundi kigeze kuri 43, muri ayo 18 akorera mu gihugu hagati, ayandi 25 akaba akorera mu gisagara ca Bujumbura. abumviriza amaradiyo mu ntara ya Rutana na Makamba bemeza ko bakunda kuyumviriza kandi ko bafitiye akamaro. by'ukuri iradiyo jewe iramfitiye akamaro kandi ndayikunda, kuko iradiyo ituma umenya amakuru, igatuma umenya ibintu aho bigeze, nk'ibintu vyononekaye hirya no hino, nk'imvura yaguye konona imirima, nk'izuba ryatse, usanga uriko urabimenya. kandi iradiyo baraduhimiriza bakaduha impanuro y'ingene twoshobora kwitwara mu buzima no kurondera akahera. amaradiyo aradufasha cyane, nk'iradiyo y'Uburundi dufasha kumviriza amakuru tukamenya ibihe aho bigeze, kandi amaradiyo arashobora kudukebura muri bimwe bimwe, agakebura nk'abarimyi cyangwa nk'abadandaza. yo reka iradiyo akamaro ifise n'akamaro kanini cyane. urashobora kugira ikibazo c'umwana agatakara cyangwa ukabura umuntu, ukaca wiruka ku iradiyo ukarangisha. iradiyo ifise akamaro kanini gose, ifise akamaro kanini mu mibereho y'abantu, bakamenya ibintu biriya iyo bigeze. Eka ni byinshi, nta n'ibyo nokurirwa ndadondagura, ni byinshi cyane gose. kuri amaradiyo aradufasha kumenya inkuru zabaye hirya no hino, ati hanaka ibiciro bimeze uku, hanaka tuze gusumirayo bimeze uku. yego je nzi ko akamaro gakomeye. abo banyagihugu barabwiye ijwi ry'Amerika ibiganiro bimwe bimwe bakunda kumviriza. ubona nk'ino uko turi abantu baba birimizi, twumviriza nk'indirimbo zo ku radiyo cyane cyane z'Imana nka ziriya za kera, usanga zasohotse kera, zifise ikantu zisumbye izubu, turazikunda cyane. jewe iradiyo ni ingirakamaro mu buzima bwanjye, ku mpamvu nka jewe nkunda kumviriza indirimbo z'Imana, ndakunda kumviriza na cyane cyane iradiyo Eglise Sport. hariho umunsi bazinduka bararirimba, baravuza indirimbo z'Imana, ugaca usanga uranezerewe n'ubutumwa bukavugwa no kwihanura, ashobora kuhihanira wumvirije iyo radiyo. iyi radiyo rero ni ingirakamaro muri byose, harimwo ubutumwa, harimwo amajambo yo guhanura, ibintu hamwe n'ibyo nyine. genda akunda kumviriza uburimyi n'ubworozi. je mu bisanzwe ibintu bimwe nakunda kumviriza cyane cyane nk'iyo haje nk'indirimbo z'Imana canke utuziki, nk'urya mwanya wo gutasha inshuti n'abagenzi hajya mu masayine, biya narabikunda gose. abo bumviriza amaradiyo bifuza ko mbere ya byose ibiganiro bibafasha mu buzima bwabo bwa misi yose, kandi ko byotezwa imbere. twifuza yuko amaradiyo yoshikiza cane cane ibijanye n'iterambere, kuko uravye ibihe turimwo turakeneye cyane cyane iterambere. turakeneye ibiganiro bijanye n'imibano igenda iherereye ku iterambere. turakeneye ibijanye no kwerekana aho tugeze mu iterambere, mu mibano ishigikira iterambere. abijya vyerekeye dufate bariko baragira barakina, nka twebwe turi ngaha biratugora rwose ukuntu twoza turavugira ku iradiyo. je nk'ibiganiro nobona yo ziracishako
yoza iracisha ko ikiganiro cy'urwaruka bakatwereka ingene twokwibeshaho n'ukuntu ivyo twokwitwara. Sanzwe badushyirira ko nk'udukino utujajuro hamwe nyene no kuza turumviriza amakuru mu bisanzwe nyene tuntu twishi nyene turyohera nyene tukaryohera abanyagihugu. Ego muri iki gihe turimo turavye n'intumbero ya leta nk'umukuru w'igihugu avuga ko twokwiteza imbere twatunganiza imigambi. Rero ibiganiro byoza ku iradiyo byo bidukangurira guheba gukoranira ku marigara nkuko babisemereye kuko twiteze imbere mu mirimo y'igihugu n'ibindi nyine byoza twigisha kugira ngo twirinde izindi ngeso zotuma amagara yacu atagenda neza nk'ibi bintu by'ubumaraya n'ibiki. Alexis Manirakiza w'iMakamba ati hashigwa imbere ibiganiro bituma abantu bahindura inyifato kugira ngo batere imbere. Kubera iyo wumvise ugereranije igihugu cacu aho kigeze n'ibindi bihugu umenga turateye isoni kuko turi mu bukene ntangere, ubukene ariko budasigurika mu gihe igihugu cacu gifise ubutunzi bwinshi. Rero mu Burundi turazingamitswe n'inyifato, inyifato ibera intambamyi mu iterambere. Yaba ibiganiro bijanye n'inyifato ho kwereka vyerekana ingene umuntu yoshika ku iterambere. Mu nama rukokoma igira gatatu y'ibimenyesha makuru yabereye Igitega mu mpera z'umwaka wa 2022, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yarashimiye ibimenyesha makuru n'amaradiyo ko bikora bitiziganya mu gufasha leta n'abanyagihugu kugira ngo bagere ku iterambere. Le gouvernement du Burundi reconnaît le travail effectué par les médias et les félicite. Leta y'u Burundi irakeje ibimenyesha makuru n'amaradiyo bakora ijoro n'umutaga kugira ngo bashikirize inkuru zitagira kanenge, abanyagihugu nabo bafata ingingo zibereye za kazoza kabo. Leta y'u Burundi irashima kandi utwigoro tubimenyesha makuru vyashikirije amakuru atomoye mu biringo by'igikorwa co kwemeza ibwirizwa shingiro mu matora y'ibihumbi 2020 mu kugwanya ikiza coronavirusi. Nico gituma leta yashinze ikigega co gufasha amaradiyo, amahera akava mu kigega ca leta. Umukuru w'igihugu araganira n'abamenyesha makuru agatunganya ibiganiro mu runani rw'amaradiyo mu ntumbero yo gushigikira ibimenyesha makuru n'amaradiyo. Soutien qu'affiche le gouvernement à travers Icegera c'umukuru w'igihugu yaramenyesheje ariko ko kubera ubukene mu maradiyo ibikorwa ntibigenda neza. Hari ibyagiye birahindagurika mu gihugu bituma ibimenyesha amakuru n'amaradiyo bivuka ari byinshi kandi bifise intumbero zitandukanye. Ibyo bimenyesha amakuru ugasanga kandi bifise uburyo n'ibikoresho bibayabaye. Nico catumye barondera abakozi mu batararonka akazi bataramenyera umwuga. Byatumye rero habitituka ry'akanovera mu gutegura no gushikiriza ibiganiro abanyagihugu. Na Claude Bocu aserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu ijambo yashikirije yaragarutse ku bukene buri mu maradiyo bushobora gutuma abamenyesha amakuru batarangura neza umwuga wabo. Ubwigenge bw'abamenyesha amakuru nabo ni inkingi ikomeye y'intwaro rusangi. Une démocratie solide, mesdames et messieurs, se caractérise par une liberté de presse solide. Intwaro rusangi yashinze imizi irangwa n'ubwigenge mu byo kumenyesha amakuru, haba mu bimenyesha amakuru n'amaradiyo bya leta, ibyigenga, ibikorera hanze bikumvikana mu gihugu. Amaradiyo yegereye abanyagihugu byose bikaba bifise abamenyesha amakuru babinonosoye, bategura inkuru mu bwigenge kandi bakubahiriza akarangamutima k'umwuga. Niko intwaro rusangi yotsimbatara. En quelque sorte d'ancrer la démocratie. Idi Jafari umuyobozi w'iradiyo Bena yo mu Rutana mu bumanuko bw'u Burundi aremeza ko bimwe mu bituma amaradiyo ashikiriza ibiganiro bidashika ku nyota abavyumviriza harimo ubukene butuma badashikira abanyagihugu n'ubumenyi buke. Ingorane ya mbere ihari kuko ico gumenya nuko ikiganiro kinezereza abanyagihugu nuko bonyene
babiyumvisemwo bakagira ivyo baterereye. Rero ahanini ni uko usanga abanyagihugu tubura uburyo bukwiye kugira ngo tubashikire iyo bari hose. Ikindi cya kabiri naco bijanye n'ubumenyi bw'abamenyeshamakuru, usanga ubumenyi buri hafi kumazi yuko umwuga ugenda urakura ku munsi ku munsi. Rero bisaba ko umwuga ugenda urakura, hagende haraba n'ukuntu n'abawukora bagenda barakarihirizwa ubwenge. Innocent Nsabimana akurikiranira hafi ibivugwa mu maradiyo ati amaradiyo ni ingirakamaro mu gihugu. Mu Burundi ni menshi, mugabo menshi nta kinini afasha umunyagihugu kuko atamushikira ngo amenye ico agona. Iradiyo ubona n'agahambaye mu bantu no mu bihugu, cane cane ko zifasha mu gutsimbataza demokarasi, zigafasha abato n'abakuze. Vyiza iyo ziba zarangura ibyo ziyemeje mu gihe zariko ziremererwa, kandi zikagira ko zigakurikiza n'umurongo genderwako wazo. Yamara uravye ico gitigiri ingene kingana ku Burundi bwonyene, kumviriza n'ibivugwa muri ayo maradiyo eka si kinini zungura umunyagihugu, kuko ni gake uzokumva zashikiriye umurimyi ahari, umworozi, umudandaza, umunyamwuga uwo ari we wese, kugira zivuge ivyerekeye iterambere ryiwe, zivuge akarorero yobera abandi mu gufasha n'iterambere ry'igihugu cose. N'ivyakuru nayo kurindira ivyo by'abazoja baratasha ababo ku matelefone vyovyo nari navyo binagwiriye, eka no kuri si ivyo abarundi bakeneye. Mitteranda yegamiye arongoye radio Ijwi ry'Umukenyezi mu Giheta ca Gitega ati kugira tumenye ko ibiganiro dutegura bishika ku nyota abatwumviriza, twarashinze imigwi y'abanywanyi bisamirizi. Iyo migwi rero ikiserukira ba bantu batwumviriza, kuko tubatora turavye abama duhamagara kenshi abakurikirana ibiganiro vyacu bari ku mitumba itandukanye, tugaca rero tubashira muri uwo mugwi w'abanywanyi b'iradiyo. Abanywanyi ba radio Ijwi ry'Umukenyezi barumvirizwa n'abarongoye iradiyo kugira ngo bagire ico bakosora mu biganiro bitegurwa. Kugira ngo iradiyo ishobore kugira akamaro abayumviriza, ni ukuvuga yuko itegerezwa gukorera ku myitwarariko y'abanywanyi bayo, ni ukuvuga bajya bayumviriza ku munsi ku munsi. Ni ukuvuga iradiyo kugira iba ifise intumbero yitanguye, n'abantu rero bayumviriza baca bakurikira uwo murongo yihaye. No mu gihe co gutegura intonde n'ikirangamwanya c'ibiganiro muri radio Ijwi ry'Umukenyezi barafadikanya n'abumviriza iyo nsamirizi. Ikindi naco twebwe turiko turatunganya, harya murazi ko mw'iradiyo urutonde rw'ibiganiro bararusubira mu byo twita grille de programme. Twebwe abo bakunzi b'iradiyo, abo banywanyi b'iradiyo turabahamagara uko tugira dusubiremo urwo rutonde rw'ibiganiro, bakaza nabo bakicara bakatubarira. Nivyo bwobwo nta buhinga baba bazi bwo kumenyesha amakuru, mugabo akubwiye ati bifuza ko muri amezi 3 canke amezi 6 mwokora kuri ibi, arabikubira uko avyumva. Nawe nk'umuhinga rero mw'iradiyo ugaca ubishiramwo ubwo buhinga wize bwo kumenyesha amakuru, ugaca ugira intunganyo nziza y'ico bita grille de programme, urutonde rw'ibiganiro vyo mw'iradiyo. Jerome Niyonzima umumenyesha amakuru akaba n'umuhinga muri uwo mwuga, ahanura abarongoye amaradiyo kwigishanya hagati y'abamenyesha amakuru bafise uburambe n'abashasha. Amaradiyo yotegura imigambi ariko bagakorera mu runani kugira ngo batorere inyishu ibibazo by'ubumenyi buke n'ubukene mu maradiyo. Novuga yuko ku kibazo ca mbere cyerekeye ubumenyi buke bw'abamenyeshamakuru, twebwe duhimiriza yuko abamenyeshamakuru, abarongoye ibimenyeshamakuru bogerageza bagaha akaryo abamenyeshamakuru bajya basanzwe b'ibicocoro, basanzwe bazi umwuga cyane, ko bamenyera kwigisha bagenzi babo, kubera yuko ibikorwa vy'inyigisho kenshi usanga bizimvye iyo bagiye kwikora ku bahinga ngo baze kubigisha. Jerome Niyonzima ahanura kandi amaradiyo gutunganya imigambi yo kongereza ubutunzi mu maradiyo, nko kurima, korora n'ibindi vyozana amafaranga mu maradiyo kugira ngo ntibame bazeyinze. tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Muri uyu mwanya rero reka dukubitire kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abanyeshuri bo muri za kaminuza zose zo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko bagiye mu myiyerekano basaba ko umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo eka utoregwa umuti. Turi kumwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Jimmy Shukran bakomera. Uraho Jimmy Shukran? Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Ibintu vyifashe gute? Iyo myiyerekano yagenze gute?
nibyo nk'indi miryango itabogamiye kuri leta irimo za sosiyete sivile n'abanyeshuri muri za kaminuza mu ntara y'Amajyaruguru nabo bagiye mu myigaragambyo, ariko imyigaragambyo yabo yari itandukanye n'indi yose kuko yo yagenze neza mu mucyo, nta kwangirika kw'ibintu byabayeho kuko nabo ubundi ikibazo cyari kimwe cyo kuvuga bati umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba ikibazo, ariko bo bagakomeza bavuga ku kibazo cy'abanyeshuri bari mu duce turimo intambara. Aho ni muri teritwari ya Masisi na Rucuru. Kugeza ubu aho ibikorwa by'ishuri byahagaze, ubwo abo banyeshuri bari mu myigaragambyo, ubutumwa nyamukuru bari batwaye bwari ubwo kwereka ubuyobozi ikibazo cy'uburezi muri utwo duce turimo intambara. Kugeza na n'ubu abanyeshuri benshi bari mu buhungiro. Abo banyeshuri bo muri za kaminuza bo babashikirije nk'ivyiyumviro vy'ukuntu intambara iri muri ako gace yohagarara. Intambara nibyo irakomeje, nicyo kibazo nabo bakomeje kwibaza. Kugeza ubu nta za kaminuza mu byaro zarafunze, harimo kubera umutekano muke. Nabo bakibaza bati none se ko hano mu mujyi wa Goma wenda bamwe barimo kwiga, abangaba baturutse bo mu byaro bari muri Masisi na Rucuru bo bazabaho bate? Kandi si abo muri kaminuza gusa, ahubwo harimo n'amashuri y'ibanze ndetse n'ayisumbuye. Ubwo ibyo nibyo bibazo bagiye batanga ku buyobozi bw'intara y'Amajyaruguru, ariko kugeza ubu bukaba bwabemereye yuko buri buze kugira icyo bukora. Uretse ibyo ngibyo, nabo baje kwinjiza n'ikibazo cy'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba za EAC, nazo ubu zikomeje kuba hano mu mujyi wa Goma ndetse no mu tundi duce, ariko kugeza ubu zitarajya ku rugamba mu gufatanya na FARDC kurwanya imitwe itwaje intwaro. Icyo kibazo nacyo bakigarutseho, umuyobozi w'intara bemerera yuko ari buze kubaha igisubizo vuba bidatinze. Abategetsi cyane cyane abajejwe za kaminuza, abayobozi ba kaminuza bavuga iki kuri iyo myerekano? Hari ikintu bashikirije? Abayobozi ba kaminuza ntabwo bigeze bagaragara mu myigaragambyo kuko yari iy'abanyeshuri bo muri za kaminuza. Abayobozi babo ntacyo bigeze batangaza. Gusa icyagaragaye mu myigaragambyo ni uko kaminuza zose zo mu mujyi wa Goma ziriwe zifunze, nta kazi kakozwe kuri za kaminuza no mu mujyi wa Goma. Mu myiyerekano yabaye imbere, abagira imyiyerekano kenshi na kenshi baratanga ikiringo. Hari ikiringo abanyeshuri baba batanze kugira ngo ivyo bibazo byose bashikirije bizobe vyatorewe umuti? Ndumva Jimmy muratwumva? Ndumva umurongo wa Jimmy ntumeze neza. Mu kanya rero banywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha, ariko imbere yaho reka tubibutse ibice bikuru byari bigize aya makuru. Twabwiye ko abantu bamaze guhitanwa na nyamugigima muri Turkiya bamaze kurenga 35,000, kandi twabwira kandi ayandi makuru meza nuko hariho abantu bashoboye kurokorwa uyu munsi mu bikorwa byo gutabara biriko birakorwa. Twabwiye kandi ko Ubushinwa nabwo nyene bwareze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zirungika imipira mu kirere yo kwabura imwe bita balloons. Mu nkuru twabashikirije mu kanya. Twongeye kandi turavuga ko mu Rwanda abakorera mu gakinjiro ka Gisozi mu gisagara ca Kigali batavuga rumwe ku co bacateye umuriro waraye ugeramiye aho bakorera ukonona n'ibitari bike. Twavuze kandi ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyeshuri bagize imyiyerekano. Aha rero nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro cacu kuri isaha niho turangirije ibiganiro byacu. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Turashimiye Engineer PJ yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, tukaba kandi dushimiye na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro byose twabashikirije. Turashimiye cyane cyane n'abagenzi bacu badufashije mu gutanga amakuru avugwa cyane cyane hirya no hino ku isi. Turashimiye n'abamenyesha amakuru bakorera hanze abo dukorana mu Ijwi ry'Amerika. Tukaba rero tubararitse mwese aho muri mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.